ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Muri kino kiganiro tugaruka ku rugendo rwa nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka muri komine Ngozi y'intara ya Butanyerera hamwe n'ibikorwa biriko birangurwa n'abanyakubahwa abashingamateka muri iyi misi y'akaruhuko barimwo. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 mu Kakaro umwaka wa 2026 umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarijikiye ku isoko nkuru ya Ngozi y'intara ya Butanyerera mu ntumbero yo kwifatanya no kwihanganisha baburiye ivyabo mu muriro wadutse muri iryo soko kuwa kane igenekerezo rya 9 mu Kakaro umwaka wa 2026 n'ubu taramenyekana icawuteye. Ahejeje kwirabira uko umuriro watikije ibintu yaciye asengera abagize ivyago abasabira inkomezi ngo bashobore kwihanganira ivyabaye. Mana mushobora vyose, Mana waremye ijuru n'isi, ukaturema twebwe abana b'abantu, umaze kuturema ukaduhereza isi ngo tuyitunganye kugira ngo izovemwo ibizodutunga twebwe n'abadukomokako bose. Nivyo mu gihe twariko turakora, Mana nziza, twarabonye ivyashitse, isanganya ryabaye muri wa murimo wo gutunganya isi, ariko Data wera byose biva kuri wowe. Udutunganye, udutunganirize, utuvanemwo ubwoba, uduhe kongera kwizigira ko muri uko gutunganya isi waduhaye byo kongera bikagenda neza. Uduhe imigisha yawe, uturerekere umwasi Sekibi ashobora guturuka impande zose akatugirira nabi, kandi turizeye ko kukuri Imana mushobora byose, ko byose uzobitunganya ku neza y'abarundi, ku neza y'ihanga ryawe, ku neza y'igihugu cawe, ku neza y'isi yose. Ibi tubigusavye ubw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Inyuma y'isengesho yaciye abasaba kugumana umutima rugabo kuko ivyabaye ari umugambi wa Sekibi, ati rero n'urugamba babwirizwa kurwana bakarutsinda. Yagiriye kabagira inama ko bakwiye kwijukira gukingiza ibintu vyabo mu masiranse kuko habaye ikibazo asiranse bariha nayo utabikoze asigara yifumbereje. Yasavye kandi ko hakwiye kugumaho kizimyamoto kandi ko bokwitwararika ibijanye n'isuku. Ubwa mbere na mbere tubanze tubwire abari kutwumva bose, abo bavyeyi bacu bari hano, bene wacu, bashiki wacu, abana bacu, abo bose bari barubakiye kazoza ku bikorwa vyabo hano byo kugira ngo bitunganirize kazoza. Banyabutanyerera turabashimira cyane ukungene mwari mwakiriye icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu cyuko twese turi hamwe ibintu bishoboka twoshobora kubitunganya bigatungana neza. Murafata iya mbere, murishira hamwe, abandi baruyikorera utwabo, ariko Sekibi yaraye ikoze ivyayo. Ariko rero ntimwihebure kuko abanyabutanyerera murafise umutima ukomeye. Natwe tuje kubabwira tuti turabateye intege, turabafashe mu mugongo, turi kumwe muri kano kababaro, turagafatanije. Maze kuvyumva nari mu bikorwa mugabo, ariko murako ari ngomba ko noshika hano kugira ngo nirabira ubwanje no kuri birateye ubwoba. Turahumurije abo bose bagize ingorane,
turifatanije namwe mu kababaro murimwo, kandi nk'uko nabisengeye, Imana iratubona. Imana niyo yaduhaye isi ngo tuyitunganye, namwe mwari mwafashe iya mbere kugira ngo muyitunganye, kandi muyitunganye neza mu ntumbero y'akazoza k'igihugu. Mu 2040 igihugu kigaba kikigaburira, mu 2060 igihugu giteye imbere. Mwebwe rero mwarabyumvise, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize, tubasabe guhera ejo abagifise uko bagiye kwigenza, ntimuze mwibagire assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cacu. None si twoyitunganya gute? Twoyitunganya gute nayo tutayikingiye? Aha twari bagiye gukingira isi no gukingira ivyacu. Iyo umuntu arabye hano ukuntu mungana, mukoreramwe mungana, muri benshi cyane, mbega hoho nk'ubu ingwara yoramukibadutsemwo, ariko nk'ubu ingwara z'umucafu zobadukamwo, mwobigenza gute? Ndabasavye, naco ntikibigiye mu byo mwibagira. Ahantu hari abantu benshi isuku rirakenerwa cyane, kuko umunsi umwe n'umuntu umwe yoza hano yobanduza, kuko namwe nta muntu mupima ngo mupimishe. Mbega nk'uwo kwinjira hano agwaye Ebola vyogenda gute? Mbega muri iri soko vyogenda gute? Ariko turabibukije. Mu kurangiza, Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe yasubiye gusaba abanyabutanyerera gukomeza kwihangana, kuko Imana itabahevye iri kumwe nabo naho ivyago vyabashikiye. Nk'uko bamye bafise intumbero nziza yo gushika kwihangiro ry'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, yabasavye ko bokomeza gukurikiza akama Barundi batewe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye kagira kati turi kumwe twese birashoboka. Reka mpeze mvugani, nimuhumure. Iyo umuyaga uje, igihuhusi kirahuhuta, ariko mugani wa wawundi ati urubingo, iyo umuyaga uje, urubingo rurahengama impande zose kubera umuyaga, ariko rukongera rukavyuka. Turabifurije namwe ko muvyuka nk'abagabo bujunjana umutima, abagabo badatinya. Uru n'urugamba murimwo, abagabo badatinya urukambye, murugwane kandi muzorutsinda. Na cyane muje hamwe, mukorere hamwe mu izina ry'inama nshingamateka y'u Burundi. Turabafashe mu mugongo, turifatanije namwe, kandi turazi ko Imana iri kuratwumviriza. Imana yo rugira byose izofashe umwe muri mwebwe kugira ngo yongere yoroherwe, yongere aroranirwe mu byo agiye gusanura hano no mu buzima uri imbere. Imana ibandanye bane namwe, mwihanganishe n'abataje hano, mubihanganishe, kuko aha hari benshi bari hanze bafise imitahe hano, ariko kumbure muri kano kanya batashoboye kuhaba. Abo bose mubihanganishe. Abashinga amateka mu karuko kabo bariko bifatanya n'abene igihugu mu bikorwa vy'iterambere.
mu karuhuko barimwo abashingamateka batowe mu ntara ya Gitega baragendeye komine Karusi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 mu Kakaro umwaka wa 2026 aho bifadikanije n'abene igihugu bo ku mutumba Shanga uri muri zone Mayenzi mu bikorwa vyo guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Kw'izina ry'abashingamateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Gitega, umushingamateka Venamani Rambona akaba yavuze ko mu karuhuko barimwo ari akaryo ko gushigikira bene igihugu mu bikorwa vy'iterambere na cane cane gukingira ibidukikije mu guca imikobeko, kwimba nyabarega, gutegura amatuta y'ibiti cane cane y'ivyamwa no gufyatura amatafari yo kubakisha inyubako rusangi. Tubajije ino twumva nime muri ku kivi bwa mbere duca turaza ngaha rero mikomera amashi uko twasanze ibintu ari byiza. Hari ibikorwa byinshi indongozi zacu zo mu ntara sibura amatari gusa murazi ko korana n'abandi batubariye muri ko murakora icambere cyo ikikorwa twariko cyo gukingira isi tubicishije mu guca imikobeko. Atabene gihugu bose turi ku kivi mu guca imikobeko dukingire isi yacu. Ikindi gikorwa ni gikorwa kijanye no kwimba nyabarega sivyo ganuze abamaze kwimba turatwa mwarahejeje mwiteguriye gushira ku ikinone umwavu yavyumvise. Ikindi gikorwa atubari ati muriko murategura amapepiniere kugira ngo muzoronke ibiti n'ivyamwa harimo n'amabungo yo gutera hehe kunyabarega. Biratubariye yuko muriko no mu bikorwa byinshi bijanye no gufyatura amatafari kugira ngo dushobore kwiyubakira amashure na cane cane ko amwe twatangurira ko mu 2005 hariho ayatanguye gusaza sivyo ganuze bikenewe ko twubaka ayandi mugariho nibindi bikorwa bikeneye amatafari ubatari hake turi huyikorwa kijanye no gufyatura amatafari bene ibindi bikorwa rero kurima mu mwonga gutegura lima y'agatasi urumva ivyo byose nibikorwa biturindiriye. None rero turakenguruka kubona muri no zone muri ku kivi kandi tubandanye ku kivi. Burya ibihugu byose byateye imbere kubera abene gihugu bavyo batanguye gutahura yuko atahandi hazova iterambere atari hehe mu bikorwa kugira ngo mwagiye murakurikirana biba ku isi. Igihugu cy'Ubushinwa ubu nico kiriko kiragera kuji imbere muga mu myaka yahera inzara yarabakubise kwera gushika hamwe umushinwa huye n'uwundi mukuramutsa yamuramutsa amubaza ati wariye kuko kurya cyari gihamana kuribo wariye kugira ngo babivemwo uko bari banswe gose kuko natwebwe mu miseze byari bya bihugu byari byagombye kudukumira bari banswe cyane barasonza mugabo mu nyuma ace bagira inama ati tuzokora ijoro n'umurango mpaka tubivuyemo. Ubu nibo ba mbere barima bakimbura bakagaburira isi yose nzima kandi nimba mubaze kubibona bakora nka mwebwe kumwe batubarira ati mwe muzinduka mu gitondo ca kare guca imikobeko mugaca mwigira mu bindi bikorwa nabo nyene bakora mwijo biramurabaza abashinwa bariko barakorera mu karere bakora mwijoro kugira ngo banyegeze n'ivyo bariko barakora babasi ntibabibone bazabona biburutse ibintu vyagenze neza. Umushingamateka Venamani Rambona asaba bene gihugu bo muri zone Mayenzi kuroresha imbona kazoza ku miryango yabo bongere bijukira ibikorwa vy'iterambere. Agasaba ko bobandanya kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko. Agasigurira kandi abene gihugu ko kugira Uburundi bushike ku mbona kazoza ari uko bo kubahiriza amategeko y'igihugu bakongera bakagamburukira indongozi. None rero nibikorwa dukora ibikorwa biduhuza ibikorwa by'iterambere rusange tutibagiye n'ibikorwa byo mu rugo kugira ngo dushitse yambona kazoza igihugu cifashe igihugu iteye imbere tuca tubirabisha ku miryango yacu. Nanje umuryango wanje urugo rwanje mu 2040 uzoba ari umuryango wifashe uzoba ari urugo rwifashe
mu 2060 uzoba ari urugo ruteye imbere, umuryango uteye imbere, umutumba uteye imbere, zone iteye imbere, komine iteye imbere. Nico civugo gitegerezwa kuturanga. Kugira ngo bikunde mugabo nuko tuba dufise amagara meza. Dufise amagara meza, nibaza yuko mwagiye murakurikirana ibikorwa dukora mu nama nshingamateka. Twebwe turabasuku banyu murabizi, kuko tubwirizwa kuvuga ivyo mudutumye. Mwebwe nyene muri mwebwe mwaguma mudutuma ati yamare hari izo nzoga, kandi muziha amazina menshi, bamwe bazita uduki, udusarabwayi, abandi ngwiki amakeke n'ibiki udusarabwayi. Baba twihereje rero ubica bigorana. Abagabo bamwe bakidoga ati n'abakenyezi bafashwe basigaye bavyihereza, ati yabavye abakenyezi nabo aterega twebwe nta bagabo tukibona. Atubashitse ku bikorwa, mu bikorwa rusangi ati nta bagabo ubona, ati no muhira nta bagabo tukibona. Urumva kandi bose bigaca yiba urudubi. Rero ngira mwarumvise yuko ariko yafatwa ingingo kugira ngo ivyo byoga byose biyayura umutwe bituma tugira amagara mabi bivanwa mu bene gihugu. Vyavuye iwanyu, inzego z'igihugu ziriko ziragerageza kugira ngo zibishire mu ngiro, sivyo kanuze? Tubakomera amashi. Mbe murabishima? Murabishima? Aho nukubishigikira, nukuvuga yuko ari kubigwanya neza. Mu myaka yahera hari abantu byari byaranse ko baheba Kanyanga. Hariho zone twari twarabatujije gose, mugabo kugira kubera byari byaranse barafuma bakemera abagabo bane bagafata inderuzo bagashira ku ibido ya Kanyanga, bagaca bagenda mu kaburi bamwe duhamba abantu ugasanga bagiye kuyinywerayo kubera byanse. Murero twebwe ngahanye nta gusubira inyuma, tutegerezwa guhagarara neza turaho bantu tubahanura kubera ni ku neza ya twese kugira ngo tugire amagara meza. Burya imona kazoza bizokunda dufise amagara meza. Amagara meza tuzofungura neza ivyo twimbuye, hanyuma tunywa amazi, tunywe n'utuyoga twiza duhinguye neza, naho nyene tutababaje, niho bizoheza bikagenda neza. Rero no kubandanya ivyo bikorwa, hasigaye ibikorwa turabikora, mugabo ngo karahara mu ruganda ntibacura. Kandi nibuka hari umuntu yaduhanuye ati mugomba mukora, ati mugaye ivyo mukora vyose mubikore, mwame mubikora mugize gute mugavye. Ninde yo mwibuka Kanuze? Uwo mwibuka iyo ntwari? Aha, nyiri cyubahiro sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Niwe yavuze ati mugiye kubaka mugabo mwame mwubaka mugavye. Burya umwansi naho yagiye, sibe Kanuze? Umwansi naho yagiye. Abenegihugu bo muri zone Mayenzi babicishije ku munyamabanga nshingwabikorwa wa komine Karusi Paul Nkurunziza, bakaba batuye abo bashinga amateka ingorane zo kubura umwavu w'ikizungu ngo n'abawuronse bawuronka igihe carenze. Ati kandi n'imyidogo yuko hari abashoreye ibigori muri Anagesa mu mwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 batararonswa amafaranga yabo, hamwe n'abashoye ikawa muri iyo myaka batarahembwa. Kuri ivyo bibazo umushinga amateka Venamani Irambona akaba yasavye ko hokogwa intonde zabo bene gihugu bashoye umwimbu wabo batararonswa amahera kugira baze babakurikiranira ico kibazo. Mwomenya ko mu ntara ya Gitega hatowe abashinga amateka 23 hamwe n'abakenguza amateka 3. Aha akaba ariho dusozereye ikiganiro cy'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.